mbega Uburundi buva he bukaja he? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu c'Uburundi kibe c'amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, ntegere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu, mu biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi ifatikanije n'isamirizi Remesha. Tugiye kubandanya tubashikiriza kumbono yakazoza ku Burundi n'abarundi. Muri kino kiganiro kitiriwe kazoza ku Burundi n'abarundi, abadukwirikirana bazoshobora kumva neza igikenewe muri kino gihe ca none kugira Uburundi buve mu bihe bidashemeye burimo muri kino gihe, maze abariko barifuza gutanga agacumu k'ubumwe kugira igihugu c'amata n'ubuki ari bwo Burundi busubire gutonyanga itoto, baronke isomo badugirako. Mu kiganiro ca kane cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'8/0 umwaka wa 2024 turabashikiriza intumbero y'umugambi w'ivyiyumviro bishira imbere Umurundi n'Uburundi. Ihangiro rya kino kiganiro nuko abarundi banyotewe kubona akarusho mu gihugu cabo, na cyane cyane mu gisata c'intwaro na politike, batahure neza impamvu ari ngombwa gutsimbatara ku vyiyumviro biha agaciro bigasubiza itekani akaranga k'Umurundi n'Uburundi. Mu mpera za kino kiganiro abagikwirikiranye baja kuba bazi ico umuntu ashaka gukora politike ashira imbere akaranga k'Umurundi ategerezwa kuba azi, hamwe n'abagerageje mu nyuma yaho tumariye kwikukira naho banananirwa. Turi kumwe na Dr. n'umwigisha wacu asanzwe adufasha gutahura ibijanye n'akahise ku Burundi. Ndabaramukije kandi ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro. Ego mwaramutse Frank, murakoze cyane gusubira kudutumira. Twizeye ko tuza kuyaga neza kandi ndaramukije abaza kutwumviriza bose, murakoze. Turi kumwe kandi na Kiki Daniel, n'umwe mu gwaruka basomye baratahura neza kahise ku Burundi, bakurikiranye inyigisho zitangwa n'itorero Burundi. Ndabaramukije Kiki Daniel. Murakoze no kudutumira. Turamukije n'abarundi bose aho bariko barumviriza kino kiganiro. Daniel, muri kino gihe abatari bake baribaza inzira bashobora gucamwo kugira bashobore kugira uruhara mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu. Kiki, nibihe bikuru Umurundi w'ubu atokwirengagiza mu vyaranze novuga indondabuzima y'Uburundi bwaho hambere? Murakoze. Umuntu wese yifuza kugira icyo akoze kugira agire uruhara rwiwe mu iterambere canke mu kugira igihinduka mu gihugu ciwe, hariho ibintu byinshi ategerezwa kwitwararika, cyane cyane akabimenya. Inyuma yo kubimenya akabona gutegura imigambi. Murazi ko n'umuganga iyo afise umurwayi imbere yiwe ntasimbira ko avuga ngo ngira ngo amuvure yitwaje n'imiti. Icyo akora abanza kumusuzuma akamumenya neza, akamenya uburwayi afise. Inyuma rero yo kumenya indwara umurwayi wiwe afise, arashobora no gutegura ico uko amuvura, ico bita le plan de soins.
rero umurundi rero ashaka kumva ko hari icyo yokora kugira ngo uburundi buve mu bihe bidashemeye nk'uko benshi babibona, hari byinshi ategerezwa kwitwararika. Rero ikibazo mumbajije nko mu byaranze indondabuzima y'uburundi bw'aho hambere, hari byinshi ategerezwa kumenya. Nk'icya mbere ni uko amenya icyo umurundi ni uko we nyine atangura akimenya mu karanga kiwe nk'umurundi, akimenya ni ukuvuga wewe witwa Ndize Frank, so ninde, sogokuru wawe ninde, sogokuruza wawe ninde, wewe wabaye umurundi bigenze gute, uruwa hehe, ukaba ushobora kuba wosigura amamuko yawe, ukaba ushobora kuba wewe nyene woronka ni ibyo uhagararako, wemeza ko abandi ko uri umurundi. Utegereza rero kumenya igihugu cawe c'Uburundi, utegereza kumenya neza indondabuzima y'umurundi, utegereza kumenya ubuntu ndundi, ugomba kumenya imico ndundi, utegereza no kumenya n'indero ndundi. Ibyo novuga ko ari nk'ibya mbere utegereza kumenya. Icya kabiri ni ukwemera igihugu cawe, ukemera abantu baho, ukemera ko hari icyo bashoboye, ukamenya ko ab'ivyiyumviro by'amacakubiri atakibanza bahafise. Ibyo utegereza kubitahura, ukaba woshobora kubitahuza abandi, ukaba woshobora no kubibeshuza, nawe ukaba woshobora kuba wobinegura. Ico ni ikintu kigira kabiri gikomeye umuntu ategereza kumenya. Icya gatatu novuga ko mu kumenya indondabuzima y'Uburundi, utegereza witandukanya histoire y'Uburundi nuko abakavantara canke abanyeshuri babo babidusiguye, babitwigishije. Ni ukumenya rero histoire nziza, ni ukumenya indondabuzima nziza y'Uburundi, uhereye kuva abakavantara bataraza, uhereye cyane cyane nko kuri Ntare Rushatsi n'imiburiburi ari we sekuru y'ingoma ya cami ya nyuma muri aka karere kacu. Bishobotse ukajya n'imbere yaho ukahamenya, ukahatahura. Icya kane umuntu ategereza kumenya ingoma z'icami zitandukanye, co kimwe n'irindi ringanizwa ry'uburere imbere y'uko Ntare Rushatsi abaho, ariho n'imiryango yacu yanduruka ikomoka. Icya gatanu ni ukumenya uburanga butandukanye bw'abarundi, nk'uko twabiciye hirya no hino mu biganiro giherutse kuba mu iyinga riheze, tukamenya inkomoko zabwo n'ico bumaze mu mibano, ubutunzi, mu ntwaro, uko bwogenda burahindurwa insiguro, nuko abanyagihugu bagenda barabubamwo. Tukamenya nk'umuganwa, tukamenya ko ari umuntu w'umutware, w'umuyobozi, yari afite icyo ajejwe mu ndinganizo y'igihugu ku ntwaro ya cami. Ni ukuvuga hari nk'abaganwa bo mu nda y'ingoma, ibyo umuntu akabatahura, kuvuga bavutse ku bami baba bari ku ngoma, hamwe n'abaganwa b'inkebe, bamwe baba batowe mu yindi miryango bagahabwa amabanga yo kurongora intara, maze bagahabwa icubahiro cyo kuganwa n'abanyagihugu bo mu karere canke mu ntara batwara. Tukamenya ko n'aba baganwa b'abapfasoni babandi bagiye baraba ico bita lignage. Hanyuma tukamenya iyo bavuze umututsi, tukamenya ko aho hambere ari umworozi, umuntu yifashe afise inka, kandi abibayemo nk'umwuga umubeshejeho mu kiringo c'intwaro ya cami. Tukamenya iyo bavuze umuhutu ko ari umuntu umurimyi, ko bashobora kubivuga iyo bagomba kuvuga umukozi w'undi muntu, iyo bashaka kuvuga uwagabiye inka canke uwagabiye itongo n'uwundi, we ubwiwe yabinezererwa akaba yamwita shebuja mu gihe c'iyo ntwaro ya cami. Tukamenya n'ico bita umutwa,
ko ari aho bagiye bashira abantu barifise imyuga itandukanye nk'ubuvumbi, uruhigi, ubucuzi n'izindi zitandukanye navyo nyene muri ico gihe caho hambere. Ica gatandatu ni uko umuntu ategerezwa kumenya ivy'ingoma y'u Burundi yari yubakiyeko n'ivyatumye iramba cane cane mu mahoro imbere y'uko ubukoroni buba. Ivyo rero bidushoboza kumenya igituma Uburundi bwo muri ino myaka bwama mu buhagarara. Aho hambere hari inzego zikomeye kandi zemewe zitunganiriza bose zigahabwa agaciro n'abarundi bose. Aha rero twotahura neza ico bisigura ngo ca civugo c'umwami bavuga ngo ganza asabwa. Ganza asabwa, umwami yaraganza, yari afise ububasha yahawe, abantu bose bakabimwubahira, ariko agasabwa akaba ashobora gutanga ico abanyagihugu bakeneye, ico bamukenereyeko, ico bita redevabilité. Ivyo rero umuntu ategerezwa kubitahura, tukamenya ko mu ndinganizo y'intwaro y'ico gihe hariho ukutinjiranwamwo k'ubutegetsi, umwe wese yagiraho imirimo n'amabanga yiwe atangurira naho agarukira, kimwe bita muri kino gihe la séparation des pouvoirs. Tukamenya ko ico gihe hari hariho ibwirizwa shingiro, naho iryo bwirizwa shingiro ritari ryanditse, ryarubahwa na buri murundi wese kuva mu buseruko gushika mu burengero. Ubutungane, ishumbushwa, uburanga bw'abarundi bwemanzwe, umwe wese yabunezerewe atawurabuzira ngo akumigwe canke agandagurwe canke ngo ateshwe agaciro, bakaba bose imirimo yabo yagenda iruzuzanya. Ubwindwi ategerezwa kumenya ni ibintu bitatu bihambaye vyatuma umwami yemerwa akubahwa. Icambere nuko yari afise ububasha bw'intwaramiheto. Ica kabiri nuko hariho ibanga ryo kubandwa, kwambaza Imana biciye kuri kiranga. Ikindi ca gatatu nuko hari urunani rwabo yamukako n'inzego z'ubutegetsi zitatu. Nk'urwego rw'abanyamabanga rwashira mu ngiro rugakurikizwa ibwirizwa nshingiro nk'uko vyatunganijwe n'umukurambere yitwa Mitimigamba. Umwami n'abaganwa n'ivyariho vyabo, abaganwa mu ntara, ivyariho mu vyibare, bose bari abatware, bari mu gisata c'uburongozi, ico bita le pouvoir exécutif. Ubwo rwego rukaba rwarigenga rutinjiranwamo n'urwego rw'abanyamabanga bashinzwe ivya legislatif. Urwego rwa executif rukaba ari uko rwatunganijwe mu ntango yo kuva kuri Ntare Rushazi Cambarantama kubandanya gushika kuri Mwambutsa. Ikindi, uru ni urwego rwa gatatu rwari rugizwe n'abashingantahe, igisata c'ubutungane, ni kuvuga le pouvoir judiciaire ya kino gihe rwari rwitunganijwe kandi ntigwinjiranamwo nta n'uwari urengera murazi na bimwe bita amasentare. Vyari bigaragaza ko sentare ni se wa ntare, kuvuga abantu bakora mu masentare, aho bashingantahe bashobora gucira urubanza n'umwami. Vya bindi tuvuga ko ata n'umwe ari hejuru y'ubutungane, nta n'umwe arengeye ubutungane, nta n'umwe arengeye amategeko. Uru rwego rero nk'uko rwatunganijwe na Sacenga. Izi nzego zitatu tutegerezwa gutahura ko aho hambere zari zikomeye, zari zigize ico bitwa la séparation des pouvoirs kitazanywe n'abakoroni. Ubw'umunani ni ukumenya uruhara ruhambaye mu vyo kwemera Imana, umwe rudende, gusenga kumwe, kandi bikaba vyegeranya no kuvuga bari bafise gusenga kumwe, kandi bakaba vyarabegeranya bikabagumiza mu bumwe, no bita kubandwa. Vyari bimeze rero nk'isima bitegerezwa kudahara hagati y'abarundi ubwabo na Sebarundi. Ubw'icenda ategerezwa kumenya akamaro k'umuryango atitwararitse akamaro k'ubwoko mw'itangwa ry'ubutegetsi n'amabanga mu ngoma y'u Burundi, mbere yuko haba ubukoroni
umwami yakubaza umuryango ntiyakubaza ico waraye uriye. Ivyo bisigura iki? Rero bisaba rero gusubira gusigura ubu buranga nk'uko twabivuze mu biganiro giheze, ibinye bazanye ngo les ethnies, les clans, ivyo rero kuraba ko biteza gukurwamwo, hakaba hakaba kugarukana ubuntu, hakaba bimwe vyo kutugereranya n'ibikoko, ari byo bidusubiza hasi. Ubw'icumi ni kumenya ivyanditswe ku moko, abirabure, abatutsi n'ibikorwa vyo gucanishamwo, itego ry'umukoroni gucanishamwo kugira ngo ubw'umutwara hagati y'abitwa ngo amite bantu bita ngo diviser pour régner. Murazi yuko batanguye kuvuga ngo abatutsi ngo n'abazungu ngo bavuye ngo kuri hamu ngo baje ngo bimwe bita teori hamite. Ivyo rero umuntu ateza kubitahura akumva ko ari ibintu bazanye bomekeraho kugira ngo bacanishemwo abantu, bavanguwe nabo bise ngo bantu, bakazana nabo babikaragitereza babishiramo, kandi ivyo bintu atari byo. Murazi ko twabisiguye mu biganiro vyaheze. Ibi rero birasaba ko umuntu abitahura akavyumva. Ubw'icumi na rimwe ni ukumenya by'ukuri ibihe bitatu by'iterambere n'imico twaciyemo. N'ubu abanyafurika cyane cyane abarundi tukaba tukibirimo. Icya mbere nicyo bita iterambere ry'inka n'imirima, cyangwa iterambere ry'inka n'ibisuka, la civilisation de la terre et de la vache, aribyo byaturanze kuva mbere na mbere hose. Hakaba iterambere ry'ubucakara, iterambere ry'amatati, ry'intureka, ryaranzwe n'ubwimo no guhagarara bidasanzwe, icyo bita la civilisation du conflit, twashizwemo n'abakavantara, tukaba tutaragera kubivamwo, tukaba tukibirimo. Tukaba twategerezwa rero kuja mu iterambere rya gatatu, aryo iterambere ry'ubutunzi n'ubumenyi, icyo bita la civilisation du capital et du savoir, aho ubumenyi butuma tuva muri ako kajagari k'indwara yo kutemera akaranga duhuriyeko, tukitwararika ibitajanye n'ibihe tugezemwo. Rero nivyo tugerageza gutahura no kumenya ko umuntu ashobora kubaho ahawe n'ubumenyi bwiwe, ahawe n'ivyo yamenye, ubuhinga afise, agashobora kuba yobeshwaho yuko afise uburyo bw'umutahe ashobora gucuruza canke agashinga amahinguriro n'ibindi, bigatuma yubaho n'umuryango wiwe n'abandi. Tukamenya ko ubuzima umuntu adategereza kuburonderera mu by'intwaro, umuntu ategereza kubironderera mu by'amazuru n'amoko bitagira ifatiro. Tukagira igihe rero mu gihugu tubaho umuntu ahabwa icyo ashoboye, cyo bita sur base de compétence. Ubw'icumi na kabiri ni kumenya ubuhinga bwo gukiranura amatati n'abahanganye kuva kera mu by'imibano, mu by'intwaro, mu by'ubutunzi, na cyane cyane nk'ubushingantahe. Turishimikiza cyane umugani wa Saceka. Ubw'icumi na gatatu ni ukumenya ivyononekaye mu mibano yacu, mu by'intwaro, mu by'ubutunzi. Ibyo bikaba byononekaye bitumwe n'abakavantara, bigaca bisumbirizaho inyuma yaho turonkeye ntayo yo kwitwikira, ivangura n'ikumirwa bikaka indaro iwacu, haba mu mashuri, haba mu by'intwaro, haba no gukumira abantu, umugwi w'abantu mu by'intwaro no mu bindi. Rero numva ko ari ibintu bikomeye bihambaye cyane, dutegereza kumenya. Umuntu wese yumvamo ko ashaka gutegura akazoza ku Burundi, ashaka kwiyumvira kugira uruhara mu bijyanye n'intwaro, politike n'ibindi mu gihugu cyacu, ati ibyo ni ibintu nyamukuru bihambaye ateza gutahura mu byaranze Uburundi bw'aho hambere, Uburundi bukiri Uburundi, Uburundi butarinjiranwa, Uburundi butaraterwa, Uburundi butarakubirwa n'amakuba ariyo yadukubiye bakavantara baje kugira ngo batugabure, bashobore kutuganza, bimwe bita diviser pour régner. Murakoze.
Ego cyane Kiki, urakoze, urashoboye kudusangiza ibintu bitandukanye muri kahise by'umuntu ashobora gukoresha kugira ashobore kurondera donc ashobore kumenya ingene yotegura akazuza keza ariko yifashishije ibya kahise. Dr urashobora kumwunganira kumbure muri kahise ka vuba kari kera cyane, mwotwereka uko abarundi bagerageje kubaka ivyiyumviro bya politiki, icyo twakwita ama ideology byageragejwe mu Burundi bikaba bitashoboye gukosora ibibazo byose na cyane cyane ibyatewe n'umukoroni twagiye turacamo. Urakoze. Muri ako kahise ka hafi hariho igihe c'umukoroni yashize imbere ibyo twama tuvuga ya politiki yo gucanishamo yitwa divide et impera. Iyo rero yarafashe rwose uko yayikoze imyaka 30, 40, noneho iranarenga ni nka 45 ko yatanguye 1898 uko ntanguriraho umupadiri wa mbere yinjiye mu Burundi tangura kwigisha iyindi dini kandi twari twifitiye kwemera kwacu n'ibijanye no kwemera ari ibanga. Kuva ubwo gushika dutangure kwikukira, umuzungu yashimikiye ku buranga bubiri. Rero niwe novuga ko yatanguye kuzana koko ivyiyumviro byo gutandukanya uko twabuze by'abahamiti n'ababantu, ariko twaragize ubwa mbere Imana turonka umuganwa umwana w'umwami Rudoviko Rwagasore yafashe intumbero y'ivyiyumviro bya politiki avuga ati turakwiye kugaruka karanga k'umurundi. Ako karanga k'umurundi wewe yanakise noneho mu ntumbero yiwe yakise revolution murundi. Iyo revolution murundi rero niyo novuga ko yabaye ideoloji koko ya mbere yayifujije kugarukana akaranga k'umurundi. Tukabibonera rero mu byo Rwagasore wenyene yanditse. La revolution murundi yashira imbere ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere cyari ukwikukira. Ukwikukira kuri we yabona ko ari ukwikukira mu byiyumviro bya politiki, mu gushinga inzego no mu byiyumviro by'iterambere, cyo yita independance politique na independance économique. Kandi kuri we nta ngwano yo kwikukira ishobora kumera neza udashize imbere ibyo kwikukira ubutunzi, kuko ubutunzi bw'igihugu ni nimwe mumenya y'abarundi bakeneye n'ibindi. Nibyo rero yarabishikirije rwose abarundi barabyumva. Ikindi cya kabiri yashira imbere ni umurundi. Yashira imbere akaranga k'umurundi, akanka ibyiyumviro byo kuvangura, byo gukumira byari byashizwe imbere n'abakoroni kandi byari ko birakora ibara mu gihugu kibanyi mu Rwanda. Yaravuze neza ati icyo duharanira cya mbere ni uko abarundi bagenda gutora, batore uko tuzoba twabasiguriye ko bategerezwa gutora aba baserukira bashyira imbere
ineza y'Uburundi n'akaranga k'umurundi. Ati nta na rimwe tuzokwigera tubasaba gutora umututsi kuko ari umututsi cyangwa umuhutu kuko ari umuhutu. Ku bwanje ukwikukira kw'abarundi gutegerezwa kuva mu byiyumviro by'abarundi. Atabo barundi nabo ntabwo ari abahutu cyangwa ari abatutsi, n'abarundi cyo cyambere rushira imbere. Yarandikiye rero uwitwa Albert Mose yaje ava mu Rwanda aho yari yashinze Aprosoma na Paripehutu, akazi Burundi rero kugira nawe Murantunga yashinze Aprosoma na Parimehutu, akaza rero i Burundi kugira ngo azane ibyo vyiyumviro nyene bya politike byo kuvangura. Abwira Mose ati mushinga naye Mose, ibiriko biraba mu Rwanda ntibiratubwira neza intumbero yayo. Ati kandi woba ari uri kijuju ushoboye gutahura neza ibiriko biraba n'ibizoba no hanyuma. Twebwe twifuza gushikira iterambere dushira imbere akaranga kacu. Ati nibitashoboka ku bikorwa byacu, ati nukuri ndabarahiye Uburundi ibuzogwa mu isanganya ibyabaye muri Kongo ibiriko biraba mu Rwanda. Murumva ko yari afise kuko ishaka yo kugwanira ko Abarundi ngo bagume ari bamwe, ntibagende mu nzira yo gutandukana. Yindi nkingi ya gatatu iyo ntumbero yiwe yari ibijanye na demokrasi, ibijanye n'ubutungane. Naravuga ati nitwaba tuvuga ko feudalisme cyangwa colonialisme tuyirwanya, ni ukuvuga ko dushaka ko baduha ukwitorera twebwe nyene inzira twifuza, nayo iyo nzira ni ijanye na demokarasi itatandukanye no gushaka kwikukira ku bijanye n'igihugu cacu Uburundi. Abanyagihugu bose bo muri iki gihugu bategerezwa kugira uburenganzira bumwe, kandi n'ibyo bategerezwa gukorera Uburundi bikaba bimwe. Ariko ndabisubiramwo nshimange yuko hategerezwa kuba umutekano kandi tukawurushirizaho. Ikindi naco nuko hategerezwa kuba ubutungane nyabwo muri iki gihugu cacu, ubutungane budakukira intwaro, ubutungane bwigenga atari pouvoir executif bitegerezwa kubuha amategeko. Mu bisanzwe rero mureke imigambwe yamamaze, uzotsinda atsinde ariko bivuye ku Barundi. Izo nizo nkingi zitatu kuco wenyene yise revolution Murundi, hinduka y'Umurundi, kugira ngo ave mu vyo umuzungu yamwigishije yamushizemo by'ukwanka Uburundi, agaruke koko arondera uko kwikukira, ashira imbere kwikukira k'Umurundi, ashira imbere ubutungane n'itekane. Urumva rero yuko iyo niyo ideoloji novuga yari imbere, ariko hari iyindi ideoloji yaciye ifata irakura. Iyo ideoloji ya Albert Mose na Jean Paul Harwa bashize imbere, kuko nk'ikibazo c'ubuhutu n'ubututsi itaratorerwa inyishu n'ubu, Jean Paul Harwa niwe yagishize imbere. Mu nama yagirishije i Burundi hitwa i Bujumbura, hitwa Usumbura muri ico gihe, ahujije abaserukira abandi
b'abarundi n'abanyarwanda, avuga ati hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kandi nta kwikukira kuboneka, icyo kibazo kitaratorerwa inyishu. Baca bashinga rero imigambwe iza kuvugira abahutu, abandi mu Burundi bashizeho n'abavugira iyindi ntwaro itari intwaro y'umwami Mwambutsa, abo bise aba PDC n'aba PP, babashyira hamwe muco bise Front Commun, banka ukwikukira, ahanini bagashaka ko umuzungu akomeza abatwara ariko ari bo yoba yashize imbere. Iyo ni izo ntumbero zibiri nyamukuru zari Burundi, aho rero umuganwa Rudoviko Rwagasore bamwiciye. Iyo revolution Murundi no ishira mu mugambo y'Iprona yaragize ikibazo cyane. La revolution Murundi, abo bagendanye na Rwagasore bamuhemukiye kuko baciye bava kuri revolution Murundi bashinga ibindi byiyumviro bihagaze guco. Rwagasore yamye yanka ati sinzohamagara umututsi gutora umututsi cyangwa umuhutu gutora umuhutu kuko ari umuhutu cyangwa ko ari umututsi, duhamagara gutora umurundi abishoboye kandi ashobora guserukira abarundi mu nzira nziza. Ibyo rero barabyahase ku mugaragaro muri 1965, n'ubu mu bitabo byandikwa bandika bavuga yuko abadepite batowe muri icyo gihe hamwe n'abahutu abandi n'abatutsi, kandi bari basangiye umugambwe umwe witwa Iprona wari washize imbere gushyira hamwe abarundi. Naha rero biteye isoni cyane kuko tubona yuko icyo bita elite politique yo muri icyo gihe yahemukiye abarundi, ihemukira na Rwagasore. Rwagasore bamwica ubwa kabiri. Noneho n'umugendanyi we mukuru yitwa Petero Ngendandumwe yabaye umushikirangoma wa mbere kabiri kose muri icyo gihe, nawe nyine yaragandaguwe. Urabona yuko iyi ntumbero ya politike yarabuze koko abasubirira Rudoviko Rwagasore. Twebwe rero muri iyi ntumbero dushaka kwigisha nuko twerekana neza yuko ariyo ntumbero yari izanye ineza ku barundi. Kuvaho rero bamuhemukiye, ubuhemu bwatumye Uburundi buvumwa, ubwicanyi bwo bukomeza. Abarundi badatahuye neza yuko kugira ngo twikure uwo muvumo wo kwica Rudoviko Rwagasore kabiri gatatu kane gatanu, kuko tutari kuri muri iyo ntumbero yo kuba abarundi, tutabigarutse ko uwo muvumo ntabwo uzotuvako. Ndabarahiye rero twikebuke hakiri kare. Rero navuga ko revolution ya Iprona yo muri icyo gihe yabaye imfagusa kubera abari barongoye Iprona muri icyo gihe abasubiriye abo bandi bose kuva muri za repubulika n'ibindi gushika naho kuri repubulika ya kabiri baranafuse Rwagasore mu kwibuka kuja kumwibukira ku ntatemwa yiwe hajya ivugizo, byari bibujijwe. Kumushira ku masanamu byari bibujijwe. Urumva yuko basubiye kumwica ubwa gatatu, birababaje cyane. Aho rero aya mabi y'u Burundi yakubitiye abarundi, izindi ntumbero zaravutse zivutse kuri ibyo vyiyumviro nyene by'amacakubiri. Dufatiye ahanini kuri icyo kibazo Jean Paul Haro yashize imbere cy'abahutu n'abatutsi, hariho rero abaciye bafata inzira twise idéologie d'exclusion et de génocide ihagaze ku buhutu. Bavuga ahanini ibyumviro byaremwe na Gahutu Remy ashyira imbere Paripehutu,
abifashije n'intwaro yari ihari mu Rwanda, ko niwe yatanguriye ibi vyiyumviro, acagenda mu makambi yo muri Tanzania abyigishirizayo. Ivyo vyiyumviro rero byari bihagaze ku nyigisho abazungu bari batanze mu bwa mbere, mu kutwomeka ko ubwoko atari bwo, mu kutwomeka ko amamuko atariyo, yo muri Egypte, yo muri Cameroon. Noneho turavye ivyandika ubu ku bijanye n'abanyafrika bose, ubu basigaye bavuga Egypte bayita Kemet, bakerekana yuko Egypte ya kera ariyo yaremwe ahanini intwaro nka zose ziri muri Afrika, ariko umuzungu wewe aguma yemeza yuko Egypte yari y'abazungu. Abo bazungu rero bakaba ari abahamite. Urumva yuko tutaratahura neza ko umuzungu muri divide et impera arivyo ashimikira ko, tukamufasha noneho tukaja muri izo nzira zizimiza, izo nzira zicana zabaye mu ma ideoloji. Ni ideoloji imwe novuga yafashe inzira zibiri. Inzira ya mbere niyo kuvugira abahutu, inzira ya kabiri niyo kwikingira kuvugira abatutsi. Rero bose bagiye muri iyo nzira ya exclusion na genocide, kuko tubiravye uko Uburundi bwagiye buraja mu makuba atandukanye, abarundi bagira amatati ngo mwebwe mwishe kuturusha ibintu byinshi. Urumva baguma bavuga ibyo kwica, ntibavuga ibyo gukiza, kandi ariyo nzira Rwagasore yari yabasabye yo gukiza abarundi utagize ukuvangura. Ibyo rero nivyo byazanye ibyo twebwe mu nyigisho dutanga twise etutiza erehutiza, no kuvuga ko bafashe ideoloji yo kutakiba abarundi, ushira imbere gusa ubuhutu, ushira imbere gusa ubututsi. Rero Paripeutu yarabikujije, abandi rero baja mu byo kwikingira. Iyo kwikingira rero byama bizana amabi. N'ubu noneho ivyiyumviro vya Paripeutu byarakuze. Harabaye rero n'ibyazanye Frodebu. Novuga yuko ahanini muri Frodebu, iyo revolution ya Frodebu yari izanye ibijanye na demokrasi, kutagira ingwano. Mugabo aho biciye Melchior Ndadaye, twibaza yuko ibyo vyumviro byo gukorana n'abandi byaciye bisubira inyuma cyane, baca bakurikirana bose inyigisho za Paripeutu bari kumwe mu matora yo muri 1993. Iyindi ntumbero novuga y'ivyumviro iri ku butegetsi ubu, ko yavuye ubwa mbere mu ngwano yahabaye kuva muri 1993 gushika ku masezerano y'Arusha. Amasezerano y'Arusha azana amatora yo muri 2005. Abarundi bari bazi yuko abantu bazokurikira ibijanye n'amasezerano twumvikanye, ingene igihugu gitegerezwa gutunganywa mu bya politike, mu gusubiza hamwe abarundi, kuraba neza kahise kacu vuba, mu gushira imbere umutekano kuri bose, sécurité pour tous, gushira imbere iterambere ya bose. Ibyo rero byose byabaye imfagusa, kandi kuko abarundi baciye basubira kugwa cyane ntibari banabitaye mu byiyumviro byo gukumira, mu byiyumviro byo guhonya, byo kwica abo mudasangiye intumbero, abo mudasangiye ibyiyumviro. Urumva rero ko za nkingi zitatu Rwagasore yashira imbere, izo nzira zindi z'ivyiyumviro bya politike bijanye na ideoloji yo gukumira niyo kwica abo mudasangiye ubwoko, abo mudasangiye ivyiyumviro, nibyo byaciye bitsimbatara gushika n'ubu.
rero twifuza yuko ibyo vyiyumviro koko abarundi bakunda Uburundi, abarundi biyumvira ko ari abarundi by'ukuri bobigwanya bivuye inyuma. Ubwo umuntu atanguye kwiyita umuhamite, akiyita umubantu, atabona yuko twese turi lebantu, kuko turi lebantu kubera iki? Kuko tuvuga ururimi rumwe, ururimi rw'ikirundi ruri mu miryango y'indimi bantu. Twese turabahamite kubera iki? Dufatiye ku bushakashatsi bw'ubu bwa none bavuga kemite ni hamite, bavuga yuko abanyafrika bose bakomoka muri iyo civilisation ya mbere yo ku isi, kandi tuzi yuko abirabure ari ba mbere ku isi, hama tukaza gutandukana kandi twese byitwa ko ayo maraso tuyasangiye yo gukomoka ku bakemite. Aha ni ukuvuga ko ari ubujuju budutuma ibyo byose bihaba. Dusabye rero ko abarundi bova muri ubwo bujuju bakumva yuko boba bakwiye kugaruka koko ku karanga nyako abakurambere bacu, abo dukomoka ko bwa vuba bubatse ata n'umwe barinze gukumira. Ingwano turazi zabaye, nta ngwano tuzi zabaye hagati y'abahutu n'abatutsi, turazi ariko izabaye hagati y'ubwoko nkomoko y'imiryango, ariko abo bose ari uwatsinzwe ari uwatsinze, bose bagumye bari basubira kuba abarundi bose, nta n'umwe yakumiriwe nk'uko tubona ugukumirwa k'ubu bimeze. Rero izo nzira uko ari zine, twoshira ko n'iyindi nzira yo gukumira yazanywe n'ivy'intara. Murazi ahanini kuri Micombero no kuri Bagaza cyane cyane, iyo nzira yarerekanywe, nicyo gituma bavuze ko habaye ugushamirana hagati y'abanyabururi n'abanyamuramvya. Kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD naho nyene twarabibonye, turazi yuko nko muri CNDD-FDD bakiri no mu ishamba, abakomoka mu bururi babirukanye, na bamwe barabica. Hariho ikibutso cyabo hariya i Bubanza. Ibijyanye na icyo bita regionalisme, nazo nyene ni ideologie ikomoka kuri bwa buranga butoyi buri munsi y'uburanga nyamukuru, y'akaranga nyamukuru k'umurundi. Murumva yuko rero tukiri inyuma cyane. Ibyo byiyumviro byose byo gufatira ku karanga gatoyi tukaheba akaranga nyamukuru k'umurundi, aribyo bizana amabi cyane mu Kirundi, mu Burundi. Nta terambere na rimwe rishoboka tukiri muri izo ntumbero za politike dushyira imbere ibyiyumviro byo gukumira no guhonya abandi. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Uradusiguriye byinshi bikumbure bumvirije ama revolution yagiye araba amwe bituma ibibazo Burundi bwagiye bucamwo hakubutorera inyisho, ahubwo ibyo byavanye ku gukingira ubwoko kanaka, bituma haguma haza indiane zindi zitandukanye. Kiki Daniel, abakurikirana kino kiganiro benshi baba bagomba kumva politike, baba bashaka kumva ikintu bashobora guterera kugira igihugu gishobore kugira usubira kuba igihugu cy'amata n'ubuki. None utubwira neza bega intwaro ishira imbere ineza ku Barundi yoba kuri mwebwe mwatahuye ibyakahise, mwatahuye icigwa cha politike mukunda kwiga mu itorero, utubwira yo cyo gishira imbere iki gamije iki intwaro nziza? Murakoze.
ishingiro y'iby'intwaro ishira imbere ineza y'abarundi yose bose, ikintu rero igamije gushikako, ikintu nyamukuru gikomeye no kubaka. Murumva yuko igihe Kavantara aziye agashiramwo ibirungo vyiwe, agashiramwo uburyo bwiwe bwo kugabura kugira ngo ashobore kutuganza, hari igihe umuntu ashobora kwibaza ngo mbega harya umukoroni mu Burundi abo yakunda ni bande? Icyo ni ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza. Iyo uvuze ngo umukoroni yaratugabuye, yatugabuye hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa, yakunda abahutu, yakunda abatutsi, yakunda abatwa, ni bande yakunda muri abo bantu bose bari batatu? Jewe novuga nti yatwanka twese, nta n'umwe yakunda, ahubwo yagerageje kuducira intege kugira ngo umwe yokwifuza kubaka uwundi asambure, gutyo gutyo babe muri ibyo guruguru, nawe aronka umwanya wo kwiyubaka no gutwara ibyiza yishakira muri iryo tunganya ry'intwaro ryiwe. Rero nibaza ko habonetse iciyumviro, habonetse ideology, habonetse umugambi wo gushira hamwe, wo gushira imbere ineza y'umurundi wese, icyo gushika ko ca mbere nuko ari kubaka abantu, kubaka igihugu, kubaka mu masekiteri yose. Ikindi iyi ntwaro nk'iyo yoshikako nuko habaho gutsimbataza, cyane cyane uhereye nko ku bintu bizwi. Murumva ko hari ibintu bizwi abantu benshi usanga batazi, bagenda bafukera ibyo bintu bizwi nk'ama identite, ibintu bizwi nk'ibya separation de pouvoir, intwaro ya cami, ibintu bizwi nk'uko demokarasi, nk'uko abarundi bose bayumvamo, n'ibindi bitandukanye. Ibyo bintu bitegereza gutsimbatazwa, hishimikirwe cyane cyane amanalize abantu bagira, imyihwezo, hishimikirwe cyane cyane ubushakashatsi, recherche abantu bakora, hishimikirwe cyane cyane niba byaranditswe, na cyane cyane nk'ibyo kwigisha, gutsimbataza iciyumviro cyo gushira imbere inyungu z'abarundi, kugira ngo dusubire kugira igihugu cy'u Burundi bice biba ifatiro ry'ishirwa mu ngiro y'ibintu bihambaye. Novuga nk'ikintu ca mbere gihambaye coshikwako nuko hoba gukwirakwiza no gusasakaza amahoro n'urukundo, ico nobita esprit ya patriotisme mu bantu bashobora kunezererwa igihugu, umuntu akumva ko ari fier yo kwitwa umurundi, ko ari fier no kuba umurundi no kugira uburundi. Ikindi kintu gikomeye coshikwako n'inyigisho, coshikwako na ideology, coshikwako na programme bishira imbere umurundi, kakaranga k'umurundi, wirengagije bwa bundi buranga bwose abandi badubuza bagashira hejuru. Ushize imbere hejuru umurundi bishobora gufasha gusambura ivyiyumviro biturira, hamwe n'ikwiragizwa ryavyo mu gihugu. Yama ideology ari nocive abantu bubatse, yama ideology duhereye kuri bimwe twumva Jean Paul Harwa bashimikiyeko, yama ideology ba Albert Mose bashimikiyeko, yama ideology ba Kayibanda batanguranye bakadugira ko, yama ideology mu gushinga ya migambwe ivangura abantu nayo bashimikiyeko, na za ideology abantu bose bagiye bishimikiza, bagiye mu ntwaro no mu bindi bice bitandukanye. Izo ideology iyo umaze gushira imbere uwo mugambi, nta kibanza byaba bigifise ngo ushobora kuzisambura. Ikindi gishoboka gushikwako ni kurwanya ibyo byiyumviro, cyane cyane byo kwigungirako, bisa nk'ibyabaye ingeso mu ntwaro, bihagaze cyane cyane ku buntu bw'ubudumbidumbi, bimwe twumva nka etinisme, by'ubwoko bw'ubwomekerano, ibi bya regionalisme by'intara, aho umuntu yamuka, aho umuntu yavukiye, n'iby'amadini, n'ibi bihagaze ku migambwe. Ibyo byose umuntu ashobora kuba yobiburizamo, ashobora kuba yobitsinda
ibanga rigahabwa urishoboye, ikibanza ikajamwo ufise ubushobozi, ububasha, competence et pouvoir zishobora kumufasha gutunganiriza buri murundi wese. Ikindi rero nk'icanyuma coshobora gushikwa hamwe uwo mugambi wumviswe na benshi ugashigikirwa, ugatezwa imbere, hobaho gutsimbataza intwaro hamwe n'uwo mugambi genderwako uhurikirwako na bose, bawiyumvamwo, yibanda mu iterambere mu by'imibano no mu by'ubutunzi, gutyo umurundi wese akaba yashobora kubaho atekaniwe, akaba yashobora kubaho atunganiwe mu bishoboka byose, atawumurara ku mugono, kandi ashobora kuronka ibimubeshaho bivuye mu maboko yiwe. Nuko novuga ko iki ciyumviro, iyi ideology ishira imbere umurundi nk'uko Rwagasore yavyipfuje, yo ishobora kugira ico ishikanye ko umurundi w'ubu n'uwuzoza hanyuma. Murakoze. Urakoze cyane Kiki Daniel. Reka kumbure Dr. mu gusozera kino kiganiro mu tubwira mbega umugambi ushira imbere ineza y'umurundi atagira amacakubiri, tuwumva nk'uko ari ubwa mbere ubayeho, n'ibihe byiza by'uwo mugambi hamwe ugwaruka bw'ubu n'uruzoza bose bowumva bakawushira mu ngiro. Urakoze. Mwengo muvuga ko ari ubwa mbere mubumva, nuko mutazi inyigisho za Rudoviko Rwagasore. Nohimiriza rero abarundi cyane cyane ugwaruka ukumenya intumbero kuko iyo umugani wa Rudoviko Rwagasore yitangiye Uburundi. Intambamyi zihari za mbere novuga nuko mu mitwe y'abarundi haramaze kubakwa icyo twita ubwoko nyomekano, akaranga umuzungu yubatse kugira ngo nyene abarundi ntibaze bigere bahirahira gushira hamwe. Uko abarundi bashize hamwe, ibyo muzungu yocibwa urubanza rwoshira imbere ineza y'abarundi. Ibi rero ntabishaka kandi azokwama yegenyeza umucanwa kugumizaho ayo macakubiri. Nico gituma tubona kuri ibi bita amarezo sosiyo mu Barundi nta kindi kiri hejuru atari koko amacakubiri. Ibyo birababaje cyane. Hari imigwi yikoze yo nyene muri izo ntumbero, imigwi twita abatutiza kubera ari ideology, abatutiza kubera ari ideology, bashira imbere ubuhutu canke ubututsi. Ntibamenye rero yuko uko ari babiri bose ari abansi bw'akaranga k'umurundi, ko ntibakimenya icyo ari cy'umurundi, ntibifuza nuko Uburundi bw'uwo Burundi atari bo babuganza. Aha rero hari ikibazo nyamukuru, kubera kugira ngo usubire kwigisha abarundi batahure ibyo bigishijwe imyaka 40 yo ku bukoroni, ibyo bigishijwe bakurikije uko intwaro zagiye zirakurikirana, dushizemwo n'umubabaro wagumukura uko abarundi bicwa kuko ari abahutu canke kuko ari abatutsi. Nukuri si ikorwa coroshe, ariko ni igikorwa ngirakamaro ku Barundi biyemeje kuzokomeza kugira ngo abakunda Uburundi bazi neza ico Rwagasore yapfiriye bosubira bagakura bakabyuka bakumvikana bakaja hamwe bagateza imbere Uburundi, bakamira kure ibyo byiyumviro bituhekura bituma tutumvikana. Nibi biriko biraba haba aho muri Kongo, haba muri aka karere kose, nabyo nyine bikomoka ngaho. Twebwe mu Burundi dushoboye kugira iyo ntumbero twari twashize imbere
mu biganiro byose twagiye turakora nukuri Burundi bwokogoroka, abarundi bowumva ivyiyumviro byo gutwara ukubaka inzego gushasha yoshoboka neza atankomanzi, iterambere rikashobora kuboneka. Ibyo nivyo nifurije abarundi batwumviriza, baze barabara iyi nkuru, baze baraduha nabo nyene uko babona uko umurundi yosubira kuba umurundi adakurikiye inyomekano umuzungu yadushizemo, kuko kuri twebwe ni ingwara yo gukira. Turasabye rero ko abarundi bokira babe koko abarundi. Murakoze. Murakoze cyane Dr. Murakoze kandi kuri icyo cyifuzo cy'uko abarundi twese twokira iyo ngwara yo gushyira imbere ubwoko n'imikano umukoroni yadushize. Nizere ko ku munsi wa mbere uza muzoza kandi mufise izindi nyigisho muzodushikiriza zijanye na kazoza k'abarundi n'Uburundi. Murakoze cyane, murakoze kuza muradukurikira. Ndamukije kandi nshimiye abatwumvirije. Turizeye yuko bazoshika ku nyota, abifuza koko ineza y'Uburundi, abifuza ko indyane zohagarara, abifuza ko Burundi bosubira bukaba Burundi bw'amata n'ubuki. Murakoze. Iki Daniel, murakoze cyane kubona mwaje kudufasha gukora kino kiganiro kitegurwa n'itorero Burundi usanzwe murimo tukagishikiriza muri Remesha magazine. Mugenda mutwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Uno munsi mwatwigishije ibijanye n'intwaro nziza, kandi nizere yuko no ku munsi wa mbere muzoza mudafitiye ibindi bishasha muzodushikiriza. Murakoze, ndashimiye n'abakurikiye n'ibiganiro cyose kuva ku ntango gushika gihere. Nkabasaba ko nibikurikira bazobitega amatwi bakabishira ku muzirikanyi, nkanabatumira ko atawo kwica amatwi, atawo kwirengagiza ko ibibazo by'igihugu bimuraba, ko ibibazo by'igihugu bimukeneye, ko abitangamo agacumu k'ubumwe. Novuga nti kuva abakoroni baramaze imyaka 70 bakoroniza Burundi, bagahereza abandi barundi bagenzi wacu, bakagendera mu murongo wa dividend impera. Imyaka hafi 60 igiye kwira, tukaba tukiri mu bibazo bikomeye nk'ibyo tubona uno munsi, ariko turahangana n'ibibazo nyamukuru by'iterambere, ariko ugasanga turacasubizwa inyuma n'ibyabaye imyaka 72 90 na kangahe. Bikaba bikitubuza ko dutereze amaso ngo turabe ko Uburundi bw'imyaka 50 60 ijana imbere yacu budukeneye. Icyo ni igihombo gikomeye cyane, ariko rero ni hararengerana rwose. Iki ni igihe ubundi uwo mwanya mwiza, duhaguruke dufashanye guteka umutwe, ducanire ubwonko, twiyumvire icyo dukura habi turika dushikana heza twifuza. Byose mu maboko yacu, ntihagire ugira sindabibazwa. Akamona bateye cyane cyane urwaruka ruriko rurabona ibitameze neza, rukabibona nk'ibisanzwe. Nta na hamwe tuzohabwa ibyo twifuza tutabyirondereye, tutagize uruhara rwacu ngo tugire icyo dukoze. Murakoze, no hanyuma tuzaba turi kumwe n'ibiganiro. Murakoze cyane. Ndashimiye namwe mwese mwakwikiranye kino kiganiro kigira kabiri cy'uyu mwaka w'2024. Nkabashimira mwese mubandanya mudutega yompi, kandi mubandanya muduterera ibyiyumviro, mukatwereka ko mudushigikiye, mushigikiye n'ibyo tuba twavuze. Eka kandi na bamwe mubaza ibyo mutumva, biradufasha kuko tubona yuko benshi baba bariko bariga, kandi ni byiza cyane ko bizogirira akamaro
Uburundi n'abarundi. Namwe mwese muba mushaka guterera mwo twandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso guteranya 358 46 89 67 canke mukatugirira commentaire kuri Facebook Itorero Burundi canke kuri YouTube Itorero Burundi. N'ibiganiro by'Itorero Burundi n'inyigisho zitandukanye zikirizwa n'Itorero Burundi mu zisanga kuri westatu akaburungu itorero akaburungu org. Ndashimiye umugwi wose w'Itorero Burundi udufasha gutegura bino biganiro. Nkashimira Yves yamfashije mu mbwa bw'ivyuma. Frank Ndizeye nariko ndakubashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Mbega Burundi buvahe bukajahe? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu cy'u Burundi kibica amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi mutegurirwa n'Itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, negere nama ntireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, 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 bienvenue dans votre site Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org.